intahe ku kintu ciza Imana yankoreye guhera kwa gatatu w'indwi iheze. Shimira Imana cyane, umukozi w'Imana Eric yambaye hafi mu kunsengera. Nukuri kwa gatatu w'indwi iheze Imana yankoreye ibitangaza. Jewe naguze pariseri zibiri, ngiriga ubuntu, imwe ndayubaka, iyindi igumaho irimwo inzu ya chambre na saro. Hama ndategwa n'igitero c'abarozi, umurozi arampagurukira araza arandoga neza, umugisha wanje arawugara neza, hamwe nangeze ku rugezo rwo gutangura kwimvira kudandaza impuzu kugira nge, kudandaza ikirato kugira nge. Rero nagerageje no kubaka ifuru muhira kugira ngo nze ndakora udukate. Iyo mikate ndayikoze nitwaye ku isoko, wamengo nanze bibi. Ewa jewe ndavuga ati jewe ahaye ibara riragoye. Naringeze ku rugezo rwo guhura n'umugenzi, je nukuri ndafise inzu inezereye Imana yampezagije. Rero umuntu ashitse akayiraba avuga ati iyi nzu ni kwawe, ati ni kwanje. Wewe ati ego. Nguri boss jene kweri. Nanje mu nzu ndiko ndaraba, ndiko ndaca ku muntu ngo peti yangu rabo ntize 10,000. Agaca yamanyaruka ati uyu n'umuboss amahera arayafise, kumbe sina kitu mu mufuko. Burya naringeze ku rugezo ya mikate, ngeze ku rugezo rwo kuja gusuma, nkimvira ibintu nasumye, nkasanga ndiko nkoresha ama 25,000. Nabwira umuntu ati burya nakoresheje ati burya wari umusaza ahubwo, ngo ahubwo wowe ngufise amahera menshi. Gati none ibi bintu bimeze gute? Ca ndafata ingingo ndavuga ati reko bimeze uko, abakozi mwese nimuze hano ndababwiza ukuri, nafise abakozi batatu. Jewe sinzi kubesha, nabwiye ati jewe nahomvye, bwabo bosi bw'iwanje buramperanye, nahomvye. Rero ingene bimeze, je ngomba ndabahemba amahera yanyu mwese, hama mwigire. Ca mfata decision yo kudandaza igitanda ndyamako, ca ndashira imatera hasi. Ntejeje kukidandaza nca nimvira kuri ba bakozi impanuro nagiye ndabaha, ca ndinanata ndavuga toya, ndavuga tumvirize rero bahungu, ko bigenzuko ko aya mahera ndayarose, ndeke kubahemba, ahubwo mfise ukwizera ko ninasubira kurangura ifarine dusubira tugakora. Turakora irya mbere, turagenda turadandaza birahera, turataha. Irya kabiri turadandaza birahera, turataha. Abakozi ndabaha mwatiye y'amahera bategerezwa guhemba. Mu nyuma noneho birunyuka, navuga ati aha n'intebe ngomba ndaziki. Ndavuga ati hako ngurisha intebe rero, reka mbabwize ukuri. Ndababwiza ukuri ingene bimeze. Ca ndafata agakinga k'abana nari mfise mu nzu bakinirako ndakagurisha. Ca ndafata hariho na telefone ndagurisha kugira ngo nshobore kuronka amahera mpemba abo bakozi. Umwe wenda cana mufitiye n'ideni. Hama mpejeje ca ndababwira ati nukuri nimugume ngaha, ariko mu kuguma kwanyu ngaha n'ubundi nguma nkosoma, ntarasiyo yanyu nza kuronka. Rero ndemeye kubaha indaro, ariko mugume mwiruka murondera ubuzi, kandi amahera mbahemvyemo si kubw'umutima mubi, nanje nta bushobozi mfise, niyo muzoza murajyamo gushika muronsa akazi. Ca ndashima Imana, bose bararonsa akazi baragenda. Nkaba rero mfise perimi ndayimaranye imyaka 5 irakwiye, nta musi n'umwe nari bwaronka akazi, kandi imodoka ndayizi. Uwagerageje kumpa imodoka narayinjiyemo, kandi imodoka nyizi. Nakoze isanganya rimwe, ndagenda imodoka ndayikoresha ku mafaranga 700. Ari umuntu yarayimpaye, ndavuga ati ibi bintu ntibisanzwe. Burya je ikintu nshimira Imana, kuva kwa gatatu nkaba nari mfise ideni muri Turame ry'amahera nari naratoye, twumvikanye na madame ko tugiye gukora. Madame nawe baca baramuroga nkimara kuyatora,
ndayamuvuzamo ndatangura no kurondera rasiyo muri ubwo buryo. Mfise utwana dutoyi nije njana umwana ku ishure, ubundi nawe ni umucuko nyene araciga kuvuga. Ewana ibintu birancanganira, ndavuga ati none ibi bintu ndabigenze gute? Ndafata ingingo nza kwa murongozi. Murongozi nta kintu yambajije, yambwiye ati wewe barakuroze barakugaye neza, nta n'akantu k'akenge bagusigarije kumugisha. Ndatonda kwa Eric, murongozi niwe yahanyeretse. Burya inje ndasengerwa. Burya rero kwa gatatu buca ari kwa kane bari bafashe ingingo y'uko muri turame n'abantu, yani nta by'ikigongwe nta mbabazi. Nari niteze neza nyine ko baza gukubura mu nzu. Cambwira umugore ati jewe umunsi nzogenda, nibaza woza ushireko igufure ku cumba kugira ngo imatera turyamako ntibayitware, ariko ibindi vyose uzubareke babitware. Umugore acararira kandi aranagwaye, ararira. Nabwo ati kurira sico kibazo, ahubwo gira umutima ukomeye usenge gusa. Abana twahora duteka inusu y'umuceri bikanka ko turya. Burya hariho na dayimoni iyo ubukene bwaguteye, hariho na dayimoni uzanira akayabagu ko gufungura n'indyo utahora ufungura. Nukuri bana ndabashiriye indya aho bajya basawuranwa, bavuga ati none ibi bintu ni biki? Aba bana ko nahora babarurira indya bose nkabahamagara ati nimuze ndabagaburire, aba bana ni biki? Nukuri jewe kuwa gatatu naje kwicara hariya ndindiriye Eric kugira ngo badusengere. Prito hari kwa kabiri. Hama nje ncamvuga toke, nje ndagiye muri ntuma ngende gushira pariseri wanje ku isoko. Ndagenda muri ntuma ngende, bugi ikintu ca mbere bambwiye ati tanga 7000 ngo ya déplacement ngo kuja kuraba iyo pariseri. Ndavuga ati sha nari nje nzi ngo habaranyemurira birase. Ndagaruka. Mugihe Imana iza kwishura umuntu ntibura uko ibigenza. Rero nicara hajya nanje nkabandi umuntu asanzwe aja ku karago. Burya ntangura gutera inkuru abo dusangiye ibibazo nyine dutondeye kugira ngo badusengere. Ndababwira intahe z'abantu bagiye batabagwa. Rero hacaba umupapa umwe twicaranye, ndamwiganira ibyo nari mvuyemo. Burya uwo mupapa acambwira ati sha numva mbaye interese cyane n'iyo pariseri, twogenda kuyiraba. Tugende. Tugeze aho haruguru acambwira ati ewa ingene bimeze mbona umengo buriki, ndeka tuzoyirabe ejo. Nane ncavuga ati uyu muntu ibyo byose ninamubwira ko nkeneye amafaranga byihute ejo bazoza gutora ibintu mu nzu, aca bivamo. Kandi ninabimwerekanaho nacabona ko nduwinzara, ndeka mpfe kumwemerera ati tuzogenda ejo. Burya haheze umwanya ambwira atoya reka tugende. Ca turagenda. Tugezeyo pariseri arayiraba. Canambwira ati pariseri yari kwiranye ni miliyoni 10. Uwe bukeye aca asubiranayo na madame wiwe. Asubiranye na madame wiwe aho nyene agaruka pariseri iri ku miliyoni 5. Ndavuga ati barariragoye. Ndavuga ati hako nza kumaramara ntamahera. Acambwira ati nobundi ngaha ntayo mfise, kandi rero amahera mfise aboneka ni 100,000. Acambwira ati nahone ndarindira buryo umunsi nari kuza gusenga saa 10 kuko murazi ko umukozi w'Imana yari yavuze ati hariho amafungo y'iminsi 5. Ndashima n'Imana ko iyo minsi 5 nayihejeje nisonzesheje. Burya njyamye mu ijoro ndasenga, senze
cambyuka kubera iyo nzibamwe iyo pariseri nje mfise umuhamagaro nje bari kuyimpangira amahera make cyane vraiment ko sinzu inyaya ariko kuyibamo n'umupfakazi afise abana 8 yarayibayemo imyaka 2 mu gusenga kwanyaza ati mana nimba ubona neza yuko ujya mupfakazi no mutahanze ngurishije pariseri muri ubu buryo ubikore. Burya nyamugabo saa 11 yanzaniye ayo mahera nari gutanga ka telefone 7000 ari mu gitondo arayanzanira ku mugoroba. Icambere mba ndagisimbye ico ndagishimira Imana nagenda ariha muri turame mbo hama bukeye ndyamye ncandota amahera wa mugabo ari karama yose yuzuye kw'ibikarama kandi nkane ko mpanga bavuga ati uyu mumama by'ukuri aba mwiyinzu sinomureka uko nzoca ndamuha umutahe mu gusohoka kwiwe abandanye yiyungunganya. Yumvira umuntu aba mu marambya ku 12 abana biwe biga mu Carama bagenda n'amaguru bagataha bagasubira inyuma n'amaguru. Burya ejo kanyarutse ejo niho nabwiye umugore ati madame harabavye ntarasiyo mfise akiri catanu uze gusoma imboga mu cyumba ubufu mujye. Madame arayihweza najewe ndafunga ipepu ndavuga ati wapi je ngoma ngende ca nibuka ijambo umukozi w'Imana Byenda yavuze ati kirazira kuryama muri umuntu w'umugabo abagore ni munyaruse gusaba rasi y'abagore. Ewa ca ndafata ndagenda. Burya pare wiwanje yamagarikiye muri mariage shitse ndamubwira byose nukuri je ndifuvye ariko umukozi w'Imana arafapase nabajije ikibazo cambwira ati umuvyeyi wa twese ni Imana, umuvyeyi w'imfuvye ni Imana. Nkimara kumubwira neza ingene bimeze yaciye yemera avuga ati ndaguha amahera ya rasiyo niyo turame yawe nzoza ndayiriha kandi ikindi naco iyo pariseri ntuyidandaze kuko iri ku miliyoni 10 kandi n'uwo mugabo ushima n'Imana yari yavyanse rendezvous yari yampaye yo kuma avance ya miliyoni n'inusu ayandi akazoyampa mu mezi 6. yaciye irengana nawe arirukanka aradandaza imoto aragira ibiki ngo adandaza amamoto n'ibiki arabura. Camvuga ati uko bisa kose si uyu mugabo ariko arabigira ahubwo n'Imana iri kwirangwanira. Rero gushika ubu ndashimiye Imana yo mu ijuru kandi nongera nsaba umuvyeyi nsaba umuvyeyi jewe abo mu miryango n'abakatolike papa yaranyihakanye. Rero muvyeyi je shaka kugira adresse shaka kugira aho mbarizwa shaka kubatizwa mu mazi menshi kuko ibushize ni jewe nabajije ikibazo igihe babatiza abantu benshi nahone satani yarangwanije ku rugezo rwo hejuru sinaboneka muri iyo minsi n'igihe cyo kubozwa hose sinaboneka. Ariko ubu ndi kuri rya jambo ngo nimba ngo Yakobo yaragiye turaheba ngo Petero yaragiye turaheba ariko kuri Yakobo ntigikunda. Rero nanje ntapfa nukuri nanje n'abantu bose aho bari ndazi ndi ku murongo jewe ubu ndi umurepentance ndabivugiye ku mbuga n'umuryango wanje kandi nongera mbwira abantu bavyeyi canke abantu turi mu runganwe rumwe buryo ugiye ahantu ukicara ugasenga umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu gumubona ubuntu bw'ububazo buto buto butakuvako aho hantu sahi wawe have. Jewe rero nukuri nje naratashe mbwira umugore ati burya
ahantu ukwiye gusengera naho wabohokeye. Jewe ndiko ndabohokera ngaha muri Repentance kandi ndafise kanini. Jewe n'ukuri nzokwama nshinga intahe uko Imana izogenda ingirira neza. Ikindi c'agahebuza, iyi perimi wanje ngindayigendana n'ukuri ubu niho ngiye kuronka akazi k'imodoka nahone nshasha ko kuza ndajabuka Kongo ngaruka kuri kote, ngaruka Kongo ngaruka kuri Kotebo. Nukuri mukozi w'Imana nico kintu cy'isengere, Imana ibandanye kunshira inzira kandi yaranampishurira irambwira ati kubohokwa kuwawe kuri mu gutanga ikigira 10. Nukuri nje nzoza ndabikora, reka nsimbe n'incuro ndwi kubwo kuyishimira. Yesu nashimwe. Hama nkavuga ati hariho indirimbo umuririmbyi w'Imana Theogene yaririmbye, nukuri iyo ndirimbo na jewe irandaba. Ivuga ati ibigeragezo sikarande kandi sinumurage, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame. Burya Imana ikizuruga ayo warize wayahozwa. Buraja hehe bakakuvuga bongorana ngo nibuca, ariko bugaca bukongera bugaca n'ejo bugaca. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, nta n'umuntu bayagucira akaruru utega, kuko abenshi babanifuza kutanabaho, ariko dore Imana iraje gucira inzira. Izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo. Mwishengero sinifuza kuba ingwiza murongo, nanje ndashaka kugira umurimo numwe byibuze nanje nzokora mwishengero. Yesu abahezagire. Muri iyo mirimo nkabashoboye no kuririmba no kuvuga ubutumwa. Je nari nsanzwe mfise na serire muhira, ariko ingene yiyomoye novuga ati ni Imana. Nari naciye mvuga ati ko bagiye Repentance nayo nirashikiriwe mu nzu yiwanje. Yesu abahezagira. N'abampezagiye bose Imana ibasubiriza aho bakuye. Imana igomba gushimira. Mwese Imana baheza. Amen. Mwese Imana